Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanye mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane itandukanye y'isi, abari ku mugabane w'abanyamerika, ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaziya, mu bihugu vy'abarabu, abari ngaha ku mugabane wa Afrika, South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanye, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, mu buseruko mu bumanuko muri Tanzania, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano, turaza no kuja mu gisata ca politike tubabwire ukungene Agathon Rwasa kuri ubu ngubu yatanguye gusabwa imbabazi na Nestor Girukishaka, yipfuza ko Agathon Rwasa asubirana umugambwe wiwe, ivyari CNL nyakuri igaca isambuka hakabaho CNL ya Agathon Rwasa yonyine, ngo kukabona ko yahenzwe. Turaza kubibashikiriza muri aya makuru. Inyuma kandi turababwira n'urugendo rw'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye, aho yaciye anyarukira ngaho mu Kamabanda Imakamba, aho yagiye gutera iteka igikorwa co kwigisha abasirikare batoyi kugira ngo bazinjire mu gisoda c'u Burundi. Aho ntiyahashitse wenyine, yari kumwe n'uwutwara igisirikare, umukuru w'ibiro vy'intwaramiheto ngaha mu gihugu c'u Burundi General Prime Niyongabo, ari kumwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi Tribert Mutabazi, bari baherekejwe kandi n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano Martin Ninteretse, n'abandi bari ngaho muri ico gikorwa. Umukuru w'igihugu akaba yagize ico ashikiriza abo basoda. Turababwira kandi ko mu ntara ya Cibitoke, komine Rugombo, mu mutumba Mparambo, zone Mparambo ya mbere, umurozi yamanitse umunyagihugu muri antene ya telefone. Ivyo bikaba vyabaye ngaho kuri uyu muhingamo, aho abapolisi aribo bagiye gutabara bafasha abanyagihugu mu kubirukana, aho bari bavuze ko bagiye gutwikira no gusambura inzu y'uwo bikeka ko ari we yari yaroze uyo muntu akamumanika muri antene. Abapolisi bakaba barashe hejuru, byose ntuzuje kure vyoheze gute ayo masase yavuze mu Cibitoke muri komine Rugombo, ntawe yoba yahitanye. Vyose idonido ni mukanya isase ntuzuje kure. Nk'uko nari mpejeje kubikubwira rero, reka aya makuru tuyatangurire mu gisata c'umutekano, aho umuntu umwe ari we yaciye ava ubwo igipolisi cazindutse gusaka mu ntara ya gisagara ca Bujumbura muri komine Ntahangwa, aho rero uyu yahora basatse karitsiye ya Mutangadi Sud, ahazwi nko muri Mugoboka. Uyu rero umwe akaba yirukanse ariko arahunga abo bapolisi, aca agwa mu manga y'uruzi rwa Ntahangwa, aca ahita hasiga ubuzima. Yaje gupfa rero, yaje gucikana ubwo yariko arajanwa kwa muganga, bikaba vyaboneka ko uyu yapfuye ari nimubona, yaciye
apfa, akaba avuka mu ntara ya Ngozi komine Mwumba, akaba yaravukiye ahitwa Kabasazi. Ise umuvyeyi wiwe amuvyara akaba azwi ku izina rya Nyandwi Salvatore. Uyu rero yaciye acikana, aho rero abapolisi bagirizwa kuba aribo bateye urwo rupfu ubwo bariko barirukanka inyuma y'uyu, ariko yiruka abahunga acagwa mu manga y'uruzi rwa Ntahangwa, aca asiga ubuzima. Bariko barasaka abantu benshi ngaho kumugoboka, bikaba bivugwa ko rero ubwoba ari bwose bw'abanyagihugu baturiye ngaho kumugoboka. Indi nkuru kandi ibabaje ivugwa mu mutekano, ni abana babiri baciye bapfa bishwe n'isumu mu gisagara ca Bujumbura nyine, aho bivugwa ko abo bana bariye isumu mu ndya bari bateguriwe n'abavyeyi babo, bakazisiga muhira bagiye mu kazi ka misi yose, mu gihe abo bana bari baganye ishure. Igihe bari batahutse bavuye ku ishuri baca barya za ndya, bahita bahasiga ubuzima, baca baracikana. Abanyagihugu bakaba basaba ko hagomba gukorwa amatohoza y'ukungene isumu rigeramiye abanyagihugu ibiriko biragenda biba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho rero abenshi bariko barataka isumu. Abenshi ngo bararihawe baja kwivuza barakira, abandi ryarabahitanye. Hakaba hari kwibaza abo barivura bamenya ivyo bavura gute, niba batazi ukungene biba vyaciye bigenda. Benshi bakaba bavuga ko rero hagomba gukorwa amatohoza kugira ngo hamenyekane ikiriko kirica abo banyagihugu. Turahojeje uwo muvyeyi yabuze abana biwe, ibibondo vyiwe bishika kuri 2 vyari bikiri bitoye cane. Naho tuvuye ngaho tuje muri politike, Agathon Rwasa na Nestor Girukishaka. Kuri ubu ngubu ngo biraboneka ko Nestor Girukishaka yatanguye gusaba ikigongwe, yatanguye kureka Seneri nyakuri yarasanzwe atwaye inkuru dukesha ikimenyesha makuru ngaha co mu Burundi. Agaseke kikaba caciye gitangaza iyo nkuru, aho bavuze ko rero Nestor Girukishaka yoba yipfuza ko Agathon Rwasa asubirana umugambwe wiwe, ngo kuko arabona ko naho yatorewe gutwara umugambwe CNL biboneka ko ntaco avuze muri mu nyankamugayo za CNL. Nestor Girukishaka ntatanga itegeko ngo rifate, nta gitekerezo ashikiriza mu banywanyi b'umugambwe CNL nyankamugayo ngo bemere ico kiyumviro. Arabona ko yaruhiye ubusa, yarahenzwe n'ubutegetsi, yarahenzwe n'umugambwe CNDD FDD gushika mangaya. Akaba avuga ko rero asaba ko Agathon Rwasa azosubirana umugambwe wiwe, akamubabarira ko nawe atari we yari yahenzwe n'ubutegetsi. Ivyo nibishikirizwa na Nestor Girukishaka, aho avuga ko rero bagomba gusubira bagakora inama ivyabereye mu ikoraniro ryabereye Ingozi, bavuga ko batoye Nestor Girukishaka, bagasubira bakabisambura. Agathon Rwasa agafata umugambwe, na cane cane ko kuri ubu ngubu Agathon Rwasa yari muri gihugu ca Tanzania, aho yagiye aserukiye umugambwe CNL, umugambwe w'inyankamugayo, aho yitavye inama yariko irahuza abanyapolitike bafite imigambwe itandukanye itavuga cane cane kumwe n'ubutegetsi. Agathon Rwasa akaba ari we yatumiwe, Nestor Girukishaka ntiyigeze atumirwa. Kuri uyu wa 28 kandi ku munsi w'ejo, kuri uyu wa gatandatu, azoganira mu kiganiro n'ubundi yatumiwemo nk'umuyobozi w'umugambwe CNL, aho azoganira n'ishirahamwe Focode irongowe na Pacifique Nininahazwe. Agathon Rwasa azoba ari umutumire muri ico kiganiro hamwe
n'abandi batumire batandukanye ariko agatorwasa akazocitaba nk'aho nyine ari indongozi y'umugambwe CNL. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushika ko wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kano kameze k'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Nagahwane amakuru yacu nakagaruka.